Ameoni vizuri. Ni mashabiki zangu. Siku nyingi hatonani. Nilikuwa natafuta ubavu wangu. Nilipoupata ubavu wangu, ukanivalisha hii inaitwa pete, yani kufunga pingu za maisha. Hapata nyinyi mademu siwaangalie ubavu zangu. Tarisisi Hope Ministry TV ni umuryango washinzwe ugamije gufasha abakene, imfubyi n'abapfakazi batagira kirengera, abana baba mwibarabara, abasangwa butaka, abarwariye mu bitaro ndetse n'imfungwa. Nawe nimba hari umusanzu wifuza gutanga, duhamagare cyangwa twandikire kuri izo nimero ziri kuri screen. Uko singo mwabyumvise twatanguye show yacu ya 86 nkuko mubibona twaje dushushe bashi n'indirimbo uko singo gab uko singo oya bisubire mu gabo uko singo. Nasema hivi mimi niko singo sina bwana. Aline uko singo. Uko singo. Safi uko singo. Iko njiani. Leo tunaje no kubaramutsa. Niko singo saa hizi lakini niko njiani. Ndamukanyo yako. Moyo wangu yani niko kipe. Niko kipe. Niko unatopendeza tukitembea yani niko komplike. Tuimbe pamoja na tufurahi pamoja. Una hata watu indamukanyo yacu nuko umunsi twayitanguye murabyumva yuko twaje dushushe twaje tubabaza SK uko singo. Twese hamwe tunataka tujue hatuko singo. Mimi niko singo bobo. Mimi niko komplike. Mimi nishamupata. Lakini mimi namwambia Mungu na mimi nimpatie sheri. Murabibona yuko twaje komplike. Leo mimi nasikia wivu. Twaje tuhaturire umunsi twaje dushusha. Twaje no kubaramutsa gazi nta utatuzi. Ni jewe nyene Bebe Bella Gloria kuri mikro ya mbere muri show ya 86. Impande yanje ni Safi mwamubonye amaze kubabwira yuko ari komplike. Niko komplike. Kaboro nawe ati Mungu ampatie sheri iko singo. Aline hari aba bakubwira uti fresheri ntiyo kwijana amani. Ndamufise. Nama nahaturi. Mushobora kwibaza uti none kubera iki toba twatanguje nino ndirimbo. Mushobora kwibaza uti kubera iki no ndirimbo ariyo twatanguje. Muri Tarisisi Hope Ministry TV haturi. Ibintu nibyoroshe twabazaniye bishasha murabizi yuko tumatuzana bishasha amanyumva y'epfu ni menshi cyane muri Tarisisi Hope Ministry TV. Mu mazimisi myibaza uti mbega ime ko hari umuntu utakibona. Ubu rero turaje tubabwire iyo yari yagiye gabo. Nicho gituma twasize ako kazi. Yupo hapa. Iyo ni kode. namtambulisha kwenu. Reka twakire Mr. Polo, Mr. We atatugire.
yuko wapi tujue, uoni twaenda Amepata mke. na leo ndiyo siku yetu, we mzuri kwangu kwa wazazi. Nilishapalishwa aka kaporo. Vizuri mwana. Anaoni. Eti ameoni vizuri. Ni mashabiki zangu. Siku nyingi hatonani. Nilikuwa natafuta ubavu wangu. Nilipoupata ubavu wangu, ukanivalisha hii inaitwa pete, yani kufunga pingu za maisha. Hapata nyinyi mademu siwaangalie ubavu zangu. Asante sana Pepe ya Gloriano, Pepe Gloria, Prema nalinda bakumbuye sana. Yego. Yuko wapi? Mungu zari mukusumeninda. Kaboro ngo nitumunikana ijambo disi. Yuko wapi tujue, ngomba mbire gutanya babakobwa bihenda mwamaze kubibana hariya no mwizosi murabona kaboshwe ku maboko hose baradadagi. Ubu rero babandi bose mwahora muvuga ngo Mr. Polo murabishaka mweka vai Nilishafanya hivi mama. boy Kiufupi akija demo namwambia Mungu akupenda wewe. Karibu cyane Mr. Polo, twari tugukumbuye no kuri kubana nawe. Maana sio rahisi kumpata, vigezo huwa ni vingi kukubali. Mr. Polo kugira na washobora Mara mfupi mweusi simtaki, wengine sitaki mweupe, mara mina Murakoze cyane Bera. Hamjui Koko Gloriano. vigezo sasa. Okay, muri no show rero kubera twaje n'ibintu bishasha na Mr. Polo yajari mushasha, reka tuce tumuha programme ni wabandanya baba. Mama, nipo tayari. Ili gurudumu naliongoza mpaka nilifikisha kule. Asenti. mfupi mweusi simtaki. Murabona rumaze muri kano kanya wo mwari kumwe ni Bera nawe burebure buramurembeje bantu b'Imana. Ukibona nyene kino cuma dukorera koko yagerageje kugira ngo birehe nanje nkaba naje kugira ngo ngira ngo ari karamanura kugira ngo burebure hajya niko turehe. Asante sana. Leo Nuko rero ndabashimire mwebwe mwese mwabanye natwe mwagumanye natwe kuva tukiri muri vya bindi vyo kurondera urubavu tugatiba tukaruronka tukarufata tukaguyegereza tukarushira mu cumba mu nzu. Uko singo Mandirimbo no muri kwa Brown Singers avuga ngo uko singo, nawaambia mimi siko singo kabisa. Siko singo. Nilishapata kama wo mwimbaje anasema huyu. Oyarindira imigere bibiri ntitereka. Kandi bace mugani mu kirengo ziragiriwe kubirizamirwa kubiri. Wafise andi mabanga bari karashugurika nayo none. wapi tujue, Nyumva ko igiswahili usigaye ukizi. Nuko ronda bahikaze nkuko bagenzi bacu bari babaye ikaze muri no show no munsi gice ca 86 ubona neza yuko tuje tumeze neza cyane. Uwo twerukana nkiri singo ngarutse nakiri singo manu b'Imana narapfuye ku isoko, ariko nyene vraiment namwe Imana ibagirire neza muve ku isoko katika jina la Yesu. Namaze kumvige muri ko muratwakira bamwe bavuga ngo jiwe vire ngo ndacari singo ningo ndi complique. Ivyo bya complique shira ku ruhande. Hanyuma nyene uwo muntu aguma agira ati akoroganize na zakoroganize twinywera hanyuma tuze dutamba tuvuga tuti twese hapa hatukose. Tuvuga tuti tulisha wapata wetu. tukitembea Uko muri bakarisho iza kwimeze neza iza kubishushe. Nyene cyo vyumva amavuta mashasha. Urugo rushasha. sana Danse shasha. sana Ndirimbo shasha. sana Ndimo bashasha. sana. tuje tuishi pamoja. Uko singo hapana, tunataka tujue.
Jikaze basi Mungu atawapa na nyinyi. So reka rero tubamenyeshe yuko muri shino umunsi tuzakwa tumeze neza cyane, tuzakwa tumeze bien, tuzakwa dufise indirimbo zimeze neza, so tubona twamaze gushaka urutonde guno munsi. Indirimbo zakwa zimeze neza, twatanguranye no muri rimwe igihe bari baratwakira vuga ati uko singo twamaze kumubwira bamwe aho tutapasi. Abandi bagabo ati twebwe pato turacari singo, ariko Imana niyo murabizi higuma itanga, harebo yaremye ku bwanyu ku bwacu. Nararose nahapfuyemwe umwe, ariko abandi benshi baracariho ku bwanyu. Namwe Imana igiye kubazana. Rega nije nayi nabatebeye burya. Burya nabadereka je nditoye ikosa kuguma ndi singo nkuko ndiko ndabatebera mwebwe. Burya nyine rega amaza umwe rupfi bukuruga kwira hose. Wamaze kugurura twamugina. Memeje ndumurongozi nkaba ntari bwagire nkiri singo none mwemwo ntanzi oya. Tegeza kubatanga kugira ngo nawe muce ufatira kwa karorero ejo zo turiko turabaherekeza na musoko none. Zohera kwa ari niwe wafise umushira atari singo. Navyivugira. Nivyo tuzohera wawe. Baravya. Biko komplike manaje. Biko komplike naye. Muri make ntarafata umurongo nawe biracemwe bimeze kunuko. Naco kupugishwa bwemera busohoye bwemerwa busohoye biri mu kubanyuma tugende tujanda jande nuko none. So nuko rero ndushimire abo mwateramanye muri show zagiye zirahaca zagiye zirarangira, ababikoze neza mwarabonye Bebe Bera Gloria, twarabonye Parfait, turabonye Maîtresse Kaboro, turabonye Aline nabavuga ati vraiment Angelica sugume ari gusuguma n'igiswahili ariko mu kirundi ukwigiza imbere ukavuga kino gikorwa reka ndacigiza imbere kigende neza, niko vyagenze. Safi nawe yaragerageje avuga ati cyo kirundi kiracandoka, muraze neza ko mwamaye inkone kugira ngo ndoze ndahonda iyo vyase, ndamubwira nti ikirundi gerageza gira gutya kikaca gifata inzira none. Yuko wapi namusize muhira namusize nuko rero reka nitworambira mu majambo tubananye n'indirimbo ikurikira kuko iyo mwamaze kuyumva, ariko kandi gato imbere ko tuva kuri ino ndirimbo tubanze tuyifiringe gato abatari bwayumva amajambo ayigize. Ni indirimbo nziza ikunze kwifashishwa n'abana bari namwe wanyereka tuzoyitamba muri mariage yanyu. Yabwa ati bwe vraiment nkiri singo soko twagiye. Ndo kila kitu nachiye mfata nachiye mfata ukuboko. We mzuri kwangu kwa wazazi, ukapita moyo wangu ukapitisha, na pasta amekubali tufunge ndoa yetu. Alikubali nye Onatopendeza alituberewe tukitembea pamoja, warayibonye nawe tuimbe pamoja na tufurahi pamoja. Ona hata watu wote mekusanyika, abantu bose bari bigiraniye hagitwima none nyine tuje tuishi pamoja. Uko singo oya sindi singo namaze kubabwira je nacyo bafatana mutwara muri commune baratwandika baratwemera ati kinda mweri yo mugiye bivuye ngaho namutwara muri eglise bati hezagera barambika kwibiganza kwanje gutwerekana bati none uyu abantu hari cyo mubagiriza imbarugira ati vrime yarandiriye igihumbi ntarakinsubiza tareke ikiganza turabura numwe abati shengero ko ritwemereye hasigaye ni heka twege n'umuryango murabizi higa mwe namwe twari kwe mwarakoze kuduherekeza. Yego vraiment donc twerekeza kwa Mutama bazo dutaga cagisese cyuzi yewe gishishiri yishugwe ringana uko abantu mwe imico y'ikirundi yubahwe kiniga nti nkari ryashugwe muri mankaritereka kumeza mu nuko Mutama aragaragura aravuga ati vraiment hari abatama b'inararibonye ubona ariko barahana ijambo avuga ati je byo twasezeye ndabona bimeze neza birakwiye. Ati none uwo mwana arihi baragenda asha baramuzana shishiriye fresh ngira mwarabibonye. Sha dushimire Parfait kabisa nawe kuri kamera ya wabona ya bati je yaba na Pastor Olivier yarajomera bamengo ari kuri mitraillette byumva nyene ko bino vyari bimeze neza. Rero bamaze kutuvana hariya muhira turataha turashika muhira baravuga ati rero nta kindi gisigaye turamufata tumwerekeza muri eglise. Abakozi Imana bati vereme vy'Imana na leta bamaze gufatanya rero dutera igikomo turabafatanije nta n'umuntu azobafatanura inde nyene twese je dutarika amaboko tuba duti n'urupfu gonyene vraiment canke inzambi ivuze ngivyo bimwe mu vyerekana ko ntakiri singo. Je narafunzwe ndi mbohe anye nuhirahiye baca bapfuna amajigo wegereye bavuga ati egerayo bigabura nuko bavyifashe
nuko rero niko vyari vyifashe nuko vyari bimaze ariko nagarutse kugira ngo tuze tugumana duteramana duhanahana ijambo dutera abiri canke atatu bishobotse ariko atari amakofe turavuga ijambo niyo duhanahana mu mico y'ikirundi bavuga ngo guhanahana ikiyago n'ababigemero tuzoba turi kumwe kenshi duhanahana ijambo nta bandi bongeyemo nta n'abavuyemo hako dukuramo tuva dukora igaro cyo guteranya tukazana n'abandi ibintu bikagira inzira suko none dusoze no ndirimbo rero gato Yuko happy tujue uoni faendana nishike mkono kipenzi, kwangu wewe ndo kila kitu, na leo ndiyo siku yetu, we mzuri kwangu kwa wazazi. Reka rero tuvere kwa Zablon Singers tuja hariya kwa Salomon mkubwa ku ndirimbo yise ngwiki Neema ni bebe ari kumwe nande turaje mu kanya tumubabwire twagiye Uplift Music. naomba neema ini bebe na ivunje sheria neema ikinibeba itanitetea nagomba kumenya no macho mu kirundi yari karavuga ngo iki safi twagiye tubwire yari karavuga ngo iki nanibaza ngo twagiye none wako twagiye nyene mu kirundi yari karavuga ngo iki naomba neema ini bebe na ivunje sheria neema ikinibeba itanitetea abija kuja
Vile kwa Ali mlinzi yavuze ngo naomba neema inibebe na ivunje sheria, neema ikinibeba itanitetea. Yavuze ngo iki? Cyo nahuramo ni kimwe. Neema ya Mungu inibebe. Neza y'Imana imfa injani nk'ikire imbere. Nimara kunjana izomfasha, nimara kubana nanje izomfasha. Yo. Yagerageje kabisa, tumukomera amashi pa. Uko rero ikirundi kiracamuroka ariko yagerageje. Bera wewe vile muraze kuri mu interpretese twemera. Hariya muri ntuze simbanze kuhavuga n'ahandi heje twege turabona uko ico gikorwa tuko mutubwira no majambo. Dufate kuno mukozi w'Imana yaje kuvuga Ikiswahili ubutumwa bwiza ariko mu interpretese akabari Bera yashatse kuvuga kuri muririmbyi. Subira ukivuge mu Kiswahili ndachoboka. Yavuze ngo naomba neema inibebe na ivunje sheria, neema ikinibeba itanitetea. Ivunje sheria au haivunji sheria? Ivunje sheria. Okay, yashatse kuvuga ati ndasavye ubuntu bw'Imana bwonyene abari bwo bunyobora kuko ubuntu bunyoboye bwo urumva ubuntu ari ibintu bimwe bimigenda irakuramwo ubuntu bw'Imana hari ibintu bimwe bimigenda irakuramwo komsa kubw'Imana ishobora kudushikana aho yashatse kudushika rero ubuntu nibwanyobora nibwo buzomvugira. Uplift Music. Abatunga amashi yawe pa. Luko rero yabivuze neza ariko n'umurinzi ragarutse aravuga ngo naomba neema inibebe na ivunje sheria, neema ikinibeba itanitetea. Wavuze mu ikintu kimwe wavuze wasimze ikintu kimwe. Yaravuze ngo ivunje sheria. Yaravuze ngo iki? Sheria. Niba ariko ndavuga yuko hari ibintu runaka irenga. Cyo wegeretsa urahejeje. Nukuvuga yashatse kuvuga neza yuko ati ndasavye ubuntu bumpeke canke abari bwo bunyobora ubuntu barashobora guhonyanga itegeko kandi ntagire inkurikizi niba mutari mubizi. Ariho ikintu Imana ikubabarira kubera ubuntu bwayo ariko ikurikije itegeko nuko vyari kugenda wari wo gupfa ariko kubwo ubuntu kagirwa imbabazi nuko yashatse kubivuga. Haleluya. Nuko niko yavyifashe nawe ndasavye ngo ubuntu buguheke hanyuma bwo none ya mateko yose akurega na vya bindi vyose ivyagize bikurega kuko ubwo buntu buca bukuvugira bihagurutse ngo yango bere ngo virima ngo twaramubonye hariya ngo oya ubuntu buca buhaguruka bukakuvugira buti buheke nk'uko buheruka guheka Mr. We ça vrai arampiti jabo nibwo bwamugize uwa bari weyo ketsaho turacari kumwe no muririmbyi ariko kandi yaravuze ati ibintu byose mfise kubwo buntu gusa avuga ngo ni kwa neema tureka tubandanye neno ndirimbo.
neema ikinibeba itanitetea, naomba neema inibebe na ivunje sheria, neema ikinibeba itanitetea. Nuko rero avuga ati naomba neema inibebe na ivunje sheria, neema ikinibeba itanitetea. Nino ndirimbo tuce dusotera ko shoyo no musi igice ca 86 nako cari kigizwe n'umunezero udasanzwe, twigina na dushimira badufashije mu rubanza. Nawe tuvuga duti Imana yaduhaye namwe bahe kuko byose irabishoboye. Kuri mikro ya mbere ari Prote, turakingiwe Mr Paul Mr We. Ari ndabakumbuye mwari munkumbuye, twe dukumburanye ntitwigirishe, ivyo ndabizi. Ivyo ndabizi ko twadukumburanye ko turakundana, murankunda nkabakunda tukaba turakundanye, muramfita nkabafita tukaba turafitanye, murandovi nkabarovi tukaba turarovinganye no. Reka dushimire hariya iburyo bwanje Safi twari kumwe, dushimire Bebe Bera Gloria nazo, dushimire Maîtresse Kaboro, dushimire Aline, mwese tubashimire tuvuge ngo mwakoze kora namwe. Reka duze ibiganzo dushimire bari abadukurikiranye naho ubutaha bye. Tarsis Hope Ministry TV ni umuryango washinzwe ugamije gufasha abakene, imfubyi n'abapfakazi batagira kirengera, abana baba mwibarabara, abasangwa butaka, abarwariye mu bitaro ndetse n'imfungwa. Nawe nimba hari umusanzu wifuza gutanga, duhamagare cyangwa twandikire kuri izo nimero ziri kuri screen.